nk'uyu yategerezwa kuba azi neza ko ni n'umukomiseri ashobora kubacira n'imanza abantu ushobora gucira imanza abantu utazi by'amabwirizwa n'amategeko. Yategerezwa kuba azi ko hariho ibwirizwa ryatowe n'umugambwe akomokamo mu nama nshingamateka rigaterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ryihaniza rikihanikiriza igihano cyo gupfa. Ibyo ategerezwa kuba bizi kuko rirahari, ariko ngira ntabyazi cyangwa birenga ko abizi. Yindi siguro umuntu yohiyo ngendo yo ntumbero ni bimwe by'uko umutegetsi wese ahari, haba muri leta, haba mu gipolisi, mu gisirikare, mu bucamanza, umuntu wese afata ingingo, umutegetsi wese afata ingingo akacayishira mu ngiro ataravye abamukurira, abamugenye, ataravye amabwirizwa n'amategeko y'igihugu, akavuga ati jewe mfashe ingingo iyo. Ko je nigeze kuvuga nti umuntu agenda akica abandi nawe arakwiye gucirwa urubanza mwene uko. Uyu mukomiseri ukuntu yigenza bijanye nuko amategeko n'amabwirizwa batubahirizwa, bijanye nuko abantu bamaze kwigira ubugabo bwigaba, bijanye nuko abantu badahanwa bakoze mwene ibyaha, abanyuruza bagasesagura itunga ry'igihugu, baje biturire, abatoteza abantu bakabica, bakabangaza, bakabafungira ubusa, aba bose ntibahanwa. Nicyo gituma abantu baca bigenza mwene uko bagira. Ariko bitebuke burya hazoshingwa inzego zubaha zikubahiriza agateka kazina muntu, zubaha zikubahiriza na cyane ubuzima bw'umuntu, kuko ubuzima bw'umuntu nk'uko mwisi ingada ya Mercure yabivuga ni katihabwa. Umaze kumwica hama ugasanga warihenze uzomugarukana.